nuko muhimbagwe aho muri hose, muhimbagwe mu vyo murimwo, mu vyo mukora. Ibiyago tugira tumaze kumva yuko bigirira ikimazi abatari bakeya, kandi n'ubu ntitwibagira kubasaba yuko mutera ivyiyumviro vyanyu. Murashobora kuvyandika ku mapaje mushobora gusangako zino video n'ibi biyago, ariko kandi mukanazikurikirana kugira ngo vyorohe kubashikira, munabishikirize namwe nyene abandi. Uyu munsi burya ndabibutse yuko ivyiyumviro ni ikintu gihambaye mu buzima bw'umuntu. Umuntu wese agomba gutera imbere, atera imbere bivanye n'ingene yiyumvira burya. Hariho benshi badashobora kuvyemera canke ngo babitahure. Mugabo uyu munsi gusa nshaka ko tuvuga kuri iki kintu kimwe conyene, mu vyerekeye ikora ry'ubwonko, mu vyerekeye amagara yacu yo mu mutwe cane cane, mu vyerekeye imibano yacu n'abandi, mu vyerekeye imigenderanire tugira, mu vyerekeye ingene dutera imbere. Ivyiyumviro vyacu ni ikintu ntabanduka, bifise uruhara rudasanzwe. Ni vyiza yuko tuvyumva. Ivyumviro nivyo bituma umuntu yifata uko yifata, nivyo bituma umuntu abaho uko abaho. Mbere ku bantu biyumvira bakagera kure, ubushakashatsi bwerekana yuko ivyiyumviro vyacu, ikintu cose giciye mu bwonko umuntu yiyumvira, ikintu cose ivyiyumviro bishobora kuduha, ikintu cose dushobora kubona mu bwonko, ni ikintu tuba twashobora gushikira. Ariko kenshi ingorane nuko ababa bariko baravyiyumvira bataronka akanya ko kubigumiza mu bwenge, kubikurikirana kugira ngo babishire mu ngiro. Reka kugira ngo tubitahure, ndababwire ikintu kimwe gihambaye dukwiye kumenya ku bwonko bwacu. Burya iyo umuntu yikanguye, ico twita état de conscience, iyo umuntu yikanguye, iyo umuntu afise ubwenge buriko burakora, mwese murabibona, iyo wikanguye urumva inyoni, ukumva urwamo, nimba ari urw'imodoka, nimba ari urwo inyoni zivuga, nimba ari amazi, nimba ari inkoko zibika. Mu gitondo, iyo hageze mu gitondo, umuntu aca yumva yuko ikirere gihindutse. Kirya gihe umuntu yikangura kubera ibintu vyo mu mubiri vyitwa horloge biologique, canke ibiringo kama vy'umubiri w'umuntu, canke ibiringo kama vy'ikora ry'umubiri w'umuntu. Ni kirya gihe umuntu yumva ko agomba kuja kwihagarika mu gitondo iyo avyutse. Iyo uvyutse urumva ingene usanga ugiye muri dushe, utanguye koga, imbere yo koga ubanza kuja kuri toilette canke ukaririmba, usanga uri muri dushe utegerezwa kugira akaririmbo kakuza mu bwonko, canke ugasanga hari ku murango, igihe umuntu atanguye gukora ibikorwa vyiwe. Abanyeshuri hari igihe bashitse kw'ishuri usanga bagenda kenshi kwihagarika kuri toilette. Birya ni ibintu umuntu abasanga vyaramaze kwinjira mu buzima bwiwe, ingene abaho mugabo atabitegura. Ni kuvuga nizo horloge biologique. Hari igihe umuntu azayumva ashonje, ugasanga iminsi yiwe uko yamenyereye gufungura niko kandi estomac hagera igihe ikamusaba ivyo gufungura. Horloge biologique rero zituma iyo umuntu mu gitondo hageze ko yikangura, aca yikangura. Arya amasaha umuntu yikangurirako rero, ubwenge bwiwe buca butangura gusubira gukora, ubwonko bwiwe buca butangura gushira novuga nti mu gace kabwo ko kuziganya ivyiyumviro no kumenya ibintu, ivyiyumviro vyose biza guca mu muntu. Ni kuvuga ubwonko burabika ivyiyumviro vyose vyabuciyemwo kuva umuntu yikanguye, canke kuva umuntu ubwenge bwiwe busubiye gutangura gukora. Ko murabizi ko umuntu asinziriye, ubwenge bwiwe ntibuba buriko burakora nkuko bukora igihe umuntu ari maso. Ivyiyumviro bicamwo ntibubibika nkuko bubibika umuntu ari maso. Rero ubwonko bubika ivyo vyiyumviro nka kurya umuntu yobishira novuga nti ku ngero. Ivyiyumviro umuntu yiyumviriyeko cane kuva yikanguye gushika asubire gusinzira, uzosanga mu buzima bwiwe, ni kuvuga bw'umunsi ukurikira, ari ivyo vyiyumviro nyene agomba gusubira kurondera, kuko ivyo vyiyumviro biba vyafashe umwanya munini canke ikibanza kinini mu vyiyumviro vyamuciyemwo ku munsi, aca asanga arivyo ariko arakurikirana. Iyo umuntu yaryamye yiyumvira yuko hari umuntu aheranye, bukeye azinduka yiyumvira ngene yorondera amahera kugira ngo uwo muntu amwishure. Iyo umuntu akoresha drogue, akoresha ibiyayuramutwe, aryama yiyumvira ingene ivyo biyayuramutwe yobironka, bukeye kandi akaba arivyo azindukiramwo, agakora ivyo bikorwa nyene bituma aronka ivyo biyayuramutwe. Iyo umuntu yipfuza gushikira ikintu kanaka, ari umukobwa mwiza, ari kuronka amahera, ari kuja kurondera umuntu kugira ngo amufashe ikintu kanaka,
ari kwiga n'ibindi kenshi na kenshi cane nubwo bitoba ijana kwijana usanga umuntu ibintu yiyumviriye umwanya muniniya arivyo kandi atera aja kubamwo. Ibi rero kubera iki tubivuga gutyo kugira ngo mwebwe mudukurikirana utwumviriza mwumve yuko ivyo umuntu yiyumvira, ivyo umuntu akora abikora mu gihe vyari bisanzwe bifashe ikibanza kininiya muri we, abishikamwo mu gihe vyari bisanzwe bifata ikibanza kininiya muri we. Kugira ngo kandi mubitahure burya menya yuko ibintu vyose dushobora kubona, amazu yose yubatswe, amabarabara, ibintu vyiza vyose tubona, abantu, ivyubatswe n'abantu biba vyatanguye ari iciyumviro, ikintu kitaboneka, ikintu umuntu adashobora gukorako, ariko uko umuntu ico ciyumviro ciyubaka muri we kigateba kigashobora kuranguka. Ni kuvuga ko ibintu vyose tubona bitangurira mu kantu kwita akantu gato cane, haza akiyumviro gato cane mu bwonko, hanyuma umuntu iyo yabaye ari magabo agavye canke ari novuga ni akerebutse canke ari amarere mu kirundi, ako kiyumvira akakamenya mu bwonko, ico ciyumviro uko aciyumvirako niko gitera caguka kikaba ari iciyumviro kiboneka neza, ico nokwita ni pensée claire. Hanyuma kimaze kuba iciyumviro kiboneka neza, umuntu agatangura kwiyumvira ingene yogishira mu ngiro, mu kwiyumvira abo bashobora kugikorana, mu kwiyumvira ingene ashobora kugikora, mu kwiyumvira ibintu isabwa n'ibikenewe, aho yogikorera, umwanya vyofata. Ivyo vyose biza kuza mu nyuma mugabo umuntu ari uko yabandanije gufata umwanya muniniya wo kwiyumvira ku kintu. Mu gihe rero umuntu ashaka gushikira intumbero ziwe mu buzima, mu gihe umuntu ashaka gushikira ibintu, indoto ziwe, ivyo yiyumvira gushikako, ni vyiza yuko agerageza kwiyumvira ivyiyumviro bimucamwo ku kintu aba yipfuza. Ikindi kandi hariho ivyiyumviro usanga rero nkuko nabivuze ko umuntu arangura ibintu bimucamwo kenshi mu vyiyumviro, hariho ibintu vyinshi cane bica mu bwonko bw'umuntu, hanyuma ugasanga kubera ko atafashe ka kanya ko kuvyiyumvirako cane ntivyigeze bija mu ngiro. Hakaba n'ibindi kubera ko umuntu uko avyiyumvira arondera ingene abikora, arondera ingene abirangura, ivyo bintu bigateba bikaranguka. Novuga nti nico nokwita le pouvoir de la pensée, canke le pouvoir de la pensée positive, mais novuga no yuko niyo ivyiyumviro bibi umuntu avyiyumvira, ivyo bintu bibi nyene yiyumvira umwanya muniniya biramushikira. Kubera kuri kwa kuntu navuze ubwonko buziganya ivyiyumviro bibucamwo, uko umuntu yiyumvira ku kintu kanaka niko ubwonko bugerageza kumufasha kurondera imbizamubiri canke inkabuzo ziza gutuma ico kintu agishikira. Muramaze kubona nk'iyo uriko uribuka ibifungurwa vyiza wariye ahantu wabaye uryohewe uhimbawe, aho mwari kumwe n'umuntu, umuntu akuravye no kw'isura, akuravye no mu maso, arashobora kubona yuko uhimbawe. Mbeneje ubwanje umenga ciye niyumvira kuri bimwe nk'ubu ciye numva hari ivyo nibuka nkumva ngomba gutwenga. Ni kuvuga kurya kuntu ubwonko buca buzana imbizamubiri, ubundi gutwenga ntibiva kuko wiyumviriye, ahubwo biva ku mbizamubiri z'akanyamuneza canke zo kumererwa neza, harimo cane cane yitwa dopamine. Izo mbizamubiri ubwonko buca buzibiza bivanye n'ivyiyumviro umuntu yabuhaye canke ivyiyumviro bwamaze ku mwanya munini bwiyumvira. Gutyo rero bigaca bituma umuntu ashobora kuronka inguvu zo gushikira ca kintu yipfuza, ca kintu yiyumvira gushikako. Ibi rero twababwira kugira ngo uno musi nyene ugomba gushikira ikintu kanaka, tangura kuciyumvira, hanyuma bishoboka ucandike, ugishire ku gapapuro gasanzwe, ico kintu nyene ushaka utangure kugikwirikirana, urashobora kugishikira.